imisozi itararemwa, isi itarahunga, uruko wamyuhe, haleluya ahose Mana. Yesu ususume canke imyaka itwarizi Yesu uruzi rutemba bikibagirwa n'ingoro zozizuma. Yesu nabahezagire. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo ca Nehemiya. Imana yatabara basogokuruza kera, mbega natwe turayigomba. Yesu nabahezagire. Hariko rasa bakunda gutera ngo barakubonye, murayi igice ca mbere Nehemiya, shishikare kuzingurura paji na 547. Yesu abahezagire. Nehemiya badusomere guhera ku murongo wa mbere gushika ku wa 6. Maze Hanani umwe muri bene wacu araza azananye n'abantu bamwe bavuye i Buyuda, babaza inkuru z'amasigarira y'abayuda abari barasigaye batajanywe ari nyagano, babaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira batabari barasigaye muri ico gihugu batajanywe ari nyagano, bari n'amarushwa menshi n'ibitetegwa, kandi inzitiro z'amabuye z'i Yerusalemu zarasenyutse, n'amarembo yaho yarahiye. Nuko maze kumva izo nkuru canicara ngaho ndarira, mara imisi mbabaye nisonzesha, sengera imbere y'Imana nyenijuru, ndavuga nti ndakwinginze ewe Uhoraho Mana nyenijuru, Mana nkuru uteye ubwoba, ukagumya isezerano n'imbabazi ugirira abagukunda bakitondera ivyagezwe vyawe. None tega ugutwi kwawe wumvirize, tereza inyonga zawe witegereze, kugira ngo wumve gusenga kwanje jewe umusavyi wawe sengera imbere yawe muri iyi misi ku murango no mwijoro. Nkwingingira abasavyi bawe b'Abisirayeli, natura ivyaha twebwe Abisirayeli twagucumuyeko, mbere twe n'inzu ya data twaracumuye. Yesu abahezagire. Mfise amajambo yo gusenga. Uyu mukozi w'Imana Nehemiya yumva inkuru z'i Yerusalemu, baraza barazimubwira mu gutwi, kandi Yerusalemu naho amarembo yaho yari yarabomaguritse, inzitiro zaho zarabomowe, abaherezi niho bari, ariko ngo yumva ngo amakuru y'i Yerusalemu ingene hakomvomvowe, ahahora hasengerwa Imana, aho abantu bahora baza bagatabarirwa bakumva Imana, bagakira ingwara zabo, imitwaro yabo ikadohoka. Yumva ingene habaye, bimutera intuntu mu mutima. Yesu nabahezagire. Ewe Yesu gitandarate takambiye, uru rugamba turimwo, wibuka amasigarira, turageramiwe n'abasi. Ewe Yesu gitandara, turagutakambiye, uru rugamba turimwo,
wibuka amasigarira turageramiwe Yesu amuhezagire. n'abasi. Turageramiwe niki? Yibuka iki? Nehemiya carasenga ati Mana, amasigarira asigaye i Yerusalemu ari n'ibyago byinshi, ari n'amarushwa menshi, mbega niko biriga beneda. Yesu abahezagire. Igihe kimwe mu iminsi mperuka kwibuka ibintu Imana igeze kumpishura mu 2021. Nawe muntu yabaye impuzu zera muremure amvyura ati ingo ndakujane, anjana ahantu mu rushengero singo ndakwereka ibyo shetani agomba gukora. Sinigeze ndabitahura ico gihe, ariko muze dusenge mw'izina rya Yesu, ariko ndababwire duhamagaye ijuru. Yesu nabahezagire ryoza gutabara. Nehemiya carasenga ati Mana, wibuka amasigarira ari n'ibyago byinshi. Arasenga ngo yatagura ibyaha byabo iwabo n'ibindi byinshi ati Mana, uteguga utugusenga kwacu natwe bene data, muze dusenge, mukanguke musenge. Yesu nabahezagire. Ibyo twizeye biri ku munzani. Je nabifashe ko kumugwaniza ariko aragomba kunyiganyiza ibyo twizeye. Yesu nabahezagire. Jewe sinakirijwe muri Pentecote, nitangura gukizwa. Nakirijwe mu idini ryitwa Calvary Chapel. Iryo dini nasengera habiri. Mu minsi ya mbere ko ntari natawe ivy'Imana yakoze, nahasengera hose. Kandi hose nari mu makorari. Nari muri korale yo muri Pentecote no muri korale yo muri iryo dini. Mugabo naja ku ruhimbi ko muri Pentecote. Wabwa cyaya nzoza ndakwepa. Narakwepa. Maka Imana inyigishije. Byo babirebire sinobishishikara. Yesu nabahezagire. Ariko iconzi ico nuko Imana yanyigishije neza. None reka rero dusome turangize buza kubandanya ari nyuma. Dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka. Luka igice ca kabiri badusomere ku murongo wa 25 na 26. Dusome mu izina rya Yesu. Kandi muri Yerusalemu hari umuntu yitwa Simeoni. Uyo yari umuntu agororotse kandi yubaha Imana. Yari arorereye uguhumurizwa kw'Abisirayeli. Mpwemu yera yari kuri we. Yari yarabwiwe na mpwemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Kandi hariho Ana uwavugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Asheri. Yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo wiwe imyaka ndwi uhereye ku kurongorwa kwiwe. Kandi yamaze imyaka 84 ari umupfakazi. Ntiyava mu rusengero gusenga, yisonzesha yinginga ku murango no mwijoro. Ako kanya acaraza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bari barorereye gucungurwa ku Yerusalemu bose. Yesu nabahezagire. Ubutumwa bwiza bwa Luka igice ca 18 duce mudusomera ku murongo w'indwi n'uw'umunani. Dusome havuga ngo, none mbega Imana ntizocira abo yatoranije urubanza rubakiza, bayiborogera ku murango no mwijoro naho batevya? Ndababwira yuko izorubacira vuba, ariko umwana w'umuntu niyaza, mbega azosanga ukwizera mw'isi? Yesu nabahezagire. Ubu nawe dusomye Simiyoni. Yari umwe mu baherezi benshi bari mu Bisirayeli, ariko nguwo yamasenga abandi baherezi bagenzi we bari barabivuyemwo. Yesu nabahezagire. Abo bari barahamagariwe kumwe mu gikorwa kimwe, bari barabivuyemwo, barakunze amafaranga. Hari mwashishikara gusoma, bari barakunze amafaranga, urushengero baruhindura nka galeri, barudandarizamo ibintu byinshi. Murabizi gushika Yesu aje
aratsiba ikiziriko, siko ga bene da? Simiyoni niwe yari yarabwiwe ibyo byose kuko yarateramye yarasenga. Je nama niyumvira Simiyoni isengesho yo barasenga, abona urushengero bahora bavugiramwo ati uhora hahimbazwe, rusigaye ruriko rudandarizwamwo impene ibindi bintu. Murumva ko yari afise umubabaro. Simiyoni yari afise umubabaro, yama ariko arasenga ati mana mana mana, wibuka abaherezi bagenzanje twahora dufatikanye iki gikorwa c'ubuherezi, none heraba ingene vyagenze. Uzoza ryari gutabara ubwoko bwawe? Uzoza ryari gutabara Abisirayeli? Yama ariko arasenga Simiyoni, ngwaca arabwirwa ati Simiyoni, Simiyoni, ntuzopfa utarabona umwami aje kugendera abantu biwe. Yesu nabahezagira. Aramuga ati Simiyoni, ntuzopfa. Nana rwaramaze imyaka wadasiba mu rushenyi, umva ko bari bamusigiye akumba, ariko tugomba duhereze kuri rya jambo. None Yesu niyaza azosanga ugiteramye. Yesu nabahezagira, azosanga muteramye ga bene da. Umwami ageze kw'irembo, yabambwe ku musaraba, yaje gukoranya abera babane mw'ijuru kw'irembo, kw'irembo, ubari kw'irembo, nuko araje kandi ageze kw'irembo, ivyerekana yuko aje birihuta kuboneka, kandi tugira duhabwe kuramba ntidupfe kw'irembo, kw'irembo, ubari kw'irembo, nuko araje kandi ageze kw'irembo, azosanga ucizega mwene da. Abumvise amajambo mwese, umwami Yesu nabahezagira.